gushika uno munsi gukorora inda birabujijwe. Ni ukuvuga ko ni icaha. Mu gihe rero ikintu kimaze kuba ari icaha kiraheza kigahanwa bivanye n'ingene citwa. Ubundi bwo gukorora inda n'ukwica. Nukwica uba watse ubuzima umuntu, kandi kugaca kuba ukwica zo bita wavyiyumviriye wateguwe, homicide volontaire. Donc uko kwica umuntu kwateguwe rero on vit penal mu mategeko y'igihugu, mu mategeko mpanavyaha y'igihugu c'u Burundi bisanzwe bihanishwa umunyororo w'ubuzima bwose. Bakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Turabagumbiriye cane. Uyu munsi rero tuje turabakotsa kivi twese, ubwangira harimwo umutumire. Turabakotsa kivi twese mugabo harimwo umutumire. So ibintu ni grave. Jewe ko harimwo umutumire. Jewe ni Mama Nyishu, umukozi wayo. Nanje nkuko mubimenyereye ni Melance Ndayikeze, reka tuvuge maître. None ni wakampaye none. Nukuri agakorako. Ni maître Melance Ndayikeze, ndaje kugira ngo tuganire na Mama Nyishu. Sinzi ivyo ashaka ko tuganirako. Mugabo reka tubirindirire hamwe na mwebwe. Nizere yuko yategekanije ko tuganira kuri vyiza kandi kubiryoshe. Je nivyo nizigiye. Ni Mama Nyishu, mumenyereye nka Mama Nyishu. Mama Nyishu yabasiguriye igituma yitwa Mama Nyishu. Numva mwumvise akantu yashizeko ngo sije nakamuhaye. Nanje rero uno musinje guprofita nka Mama Nyishu. Uprofita ko kana yifitiye ibibazo, yagize Imana agaca aronka umuntu bashiriye ko akantu gashobora kudufasha kwishura ivyo bibazo. Kandi nigira ngo karashaka no gufasha n'abandi. Amaze imisi yatuzaniye ikiganiro gishasha ariko aratuyagira ku bijanye n'amategeko na Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Hari igihe rero umuntu abagenda atazi uburenganzira afise n'ivyo nawe asabwa, bigaca bituma rero rimwe tubaho ubuzima bwugaye canke burimwo ingorane, kubera ko tutamenye ibitugenga, tutamenye natwe ivyo turekuriwe. Rero ni karibu uno musi tugiye kuvugana ku kintu mpisemwo kuvuga muri uno mwanya mu Gifaransa kuko numva ariho jewe ndakivuga uko nshaka. Tugiye kuvugana ku kintu kijanye na adoption. Ikintu kijanye na adoption kuko ndasanze ari ikintu ngaho iwacu naho kihari, ariko kiracugaranywe ukuntu. Ni ikintu ciza mugabo n'abagikora bagitinya kukivuga ngo abantu ntibarijukira adoption, ntibarumva neza ico kintu cari. Mbega adoption, mbega ubwo buzima, mbega ico kintu kirabaho aho iwacu, mbega niki, mbega amategeko avuga iki kuri adoption, mbega natwe abadopta canke abadopswe ntaco dusaba amategeko. Kandi nivyo tugiye kuganira. Jewe ubwanje ndishimye kuko jewe naravyipfuje kuva kera, kuva nkija muri ubwo buzima. Rero nibwira ngo uno musi ndatomboye. Ndagukeje. Nitwa Ndayikeze, ndakunda kubwira abantu ndagukeje. Hariho abandi uza wumva kuko bitwa Bandayishimiye ukazumva ngo ndagushimiye. Hariho abandi kuko bitwa donc nuba yuko izina urashobora kurikoresha mu bisanzwe. Kandi burya no kwitwa izina ni ikintu gikomeye cyane gose. Tuje kuvugana ivya adoption,
ntitwaca tujaniranya n'ivy'izina cyangwa n'ivyo kwitwa amazina mugabo nabyo hajya karimwo kuko uwo wadobuse uba umwibarutse umuvyaye erega ushobora no kumwita izina kiri ngaho ntaguciriyemwo nico kintu ca mbere batanguye kumbwira nk'imuronka barambwiye bati ubu urafise uburenganzira bwo kumwita amazina ushaka kandi ico gihe babimbwiye nkimutora ni ukuvuga mu mategeko ntararonka bwa burenganzira mfise uno munsi mugabo deja ako kanya kubera ko namaze kwemera kwitwa umuvyeyi wiwe baca barambwira bati urafise ubwo burenganzira bwo kumwita amazina rero amazina nije nayamwise nakujya bavyumvise mu kiganiro abatacyumvise ngira ngo turashobora kuba link muri commentaire bagasubirayo kumviriza ariko nk'uko maître abivuze kumwita deja izina murantunga uyu munsi ndavanga ikirundi n'igifaransa munyihanganire kumwita izina ni deja umengo ni droit d'appartenance muri wewe urumva ati ni gwanje nije namwisi izina mbega mama nyisha akazina kavuye deja uyo mwana w'umuadopte hariho inkuru yiwe wowe utabuzi udashobora no kuvuga mugabo kameme ako kazina shanda gastigo uragatambukira urabona ngo ndavyibushe iyo bakamamagaye cyane numva nyene hari ukundi kumujogeye kumera donc navyo ni byiza juste mu byo uriko uravuga by'izina biraguha kwiyumva ukundi kumva ufise ubundi burenganzira kuri uwo mwana rero kubera ko ari sujet pertinent urihangana antize ahantu nza ndiyibukiriza shaka kugenda ndabimubajije byose je vais profiter ka kantu yatubwira ndagaprofite uyu munsi kugira ngo bifashe n'abandi bantu abandi batari babizi ibyo bintu ko bibaho nabo bavyumve ko ibyo bintu bibaho hama abahora batinye kububahure bumve ko ahubwo bifise akamaro rero yaje yiteguye ko tumubaza urabona ko nazanye n'imbago iyo uzizana mu mutwari kubiki oya nari ndavyibagira nkacusanga nakubajije misanzwe vyumvikana ufise umwitwarariko ufise umwitwarariko mwinshi ku buryo uvuga uti ntihagira akantu na kamwe kansiga waba usanga twagiye mu bindi ngaca nsanga ivy'ingenzi bya nyavyo nashaka kukubaza navyibagiye ikibazo ca mbere rero ni twagiye ku bijanye n'amategeko mbega amategeko ategekanye iki kuri abo bana ni ukuvuga mu kubakingira kuko urumva harashobora kuba hariho igituma icyo kibazo jewe nakigize nikangene ndasigura ibyo bibazo wanje naramuronse nibyo kandi jewe mu ntumbero yanje kuva kera numva ko ntegerezwa kubishira mu muco ko bija mu mategeko kandi nkumva ko ninabishira mu mategeko niho wa mwana wanje nzoba ndamukingiye kuko urumva ari ikintu abantu dukunda kweshapa ntituciyumviye mugabo mu buzima rero kubaho ari ugutambuka tugapfa tukarengana wa mwana rero uba wadopse ni shwa yawe wowe umwadopse nariyumvira nti none mbega nk'ubu nota mbandaye wa mwana noba ndamusigiye ni bimwe twavuga rero hari izina noba ndamusigiye hari umuryango noba ndamusigiye hari kuzokumva ati amahirwe ya mbere y'abavyeyi ntayo naronse mugabo nararonse ayandi mahirwe yo kuronka umuvyeyi kuko urumva n'uwo wibarutse ari wowe umwibarutse ushobora guheza kumwibaruka ukarengana none amategeko ategekanye iki ku bw'abo bana ni ukuvuga kubakingira kubera ko n'aya masaha tuvugana hariho abana bitwa ko babaye adopte entre parenthèses kuko badafise bwa burenganzira mu bijanye n'amategeko urakoze cyane kumbure ngira utanguriye hiyo nyene kuko wewe wateye iyo ntambwe canke
kuko wiyumvira yuko abantu bose bakurikiranye ikiganiro cawe cyo mu ntango bamuga tuvuga uti none abana mwe nabo bana deja abo bana hito abavuga none nk'umuntu afatiye ikiganiro ngaha agitangure ngaha agacuba ati mwe nabo bana donc atatangwa kwiyumvira ati abo bana banje nico nahereyeko navuze ngo adoption mwe nabo bana sinavuze mbere wanashima ngira ngo twozogira ikindi kiganiro tukavuga ku bana babandi bo mwibarabara badafise amahirwe yo gutorwa wanashima twanavuga n'abari mu ma orphelinat mbega bo bakingiwe gute nico mugabo jewe nahagaze cane kuri adoption kuko hariho umwana yitwa ko afise umuryango mugabo vy'ukuri uwo muryango utamwakiriye sinzi ko ico kintu cyumvikana ico kintu kirumvikana nico gituma rero musanzwe abana baba adopte n'abana baba bari muri zo statut zitandukanye muri amakategori atandukanye hariho abana baba adopte kuko badafise abavyeyi atanamba ni ukuvuga baravutse bisanga bari mwibarabara canke batawe canke mwigeme cyangwa umudamu yaratwaye inda kumbure ntanibuka canke uwo bari kumwe yaramutaye hanyuma uyo nawe akitaba imana donc ugasanga à un certain moment ugasanga ubuzima bw'umwana busigaye budafise aho buhagaze hari rero n'abana bashobora kuba adopte bafise abavyeyi umuntu kanaka akitora akavuga ati jewe munkundi uyu mwana ndamubasavye mumumpe abo wiwanje hanyuma mu bisanzwe hari intambuko zibiri hariho uburezi l'autorité hakaba nuko kwibaruka uwo utibungenza utatwaye utibungenza ariyo yitwa adoption ni ukuvuga ngo rero kuri adoption ni ivyo bintu amategeko yategekanije akongera agashiraho n'ukungene bitegerezwa kugenda niyo bitegerezwa gushikaho umwana yegukira uwundi muntu kanaka gushikaho umwana yegukira uwundi muntu kanaka aho rero ama adoption agaca abaye atandukanye hariho kwibaruka umwana mudasangiye igihugu bifise ingene bitunganijwe hakabaho kwibaruka umwana musangiye igihugu hanyuma hariho ni ukuvuga adoption y'uwo mudasangiye igihugu na adoption y'uwo musanzwe musangiye igihugu hagaca haba no kuba musangiye igihugu hagaca habaho adoption no kwita y'igice canke adoption partielle ifise ingene itunganijwe afita n'ivyo baraba hakaba rero niyo adoption no kuvuga totale basanzwe bita mu Gifaransa adoption plénière donc ni ukuvuga aho umwana aba full uwo muntu yamwibarutse yamwadopse none uravuze uti none mbega amategeko ategekanye iki abakingira gute mu isanzwe adoption ubwayo tuvuze yuko habaye adoption mvuge ngo bihuye n'amategeko bijanye n'amategeko ambone et du forme adoption ubwayo ni uko gukingira uwo mwana nyene rero ushobora kuvuga uti none mbega inkurikizi iyo habaye adoption nizihe ariho kumbure uba ushaka gushika misanzwe nk'uko nabivuze iyo habaye adoption plénière umwana aba ubu umwadopse totaloma ni ukuvuga ko ubucuti buba buri hagati y'iyo yavutse burafudika bugacika bugafudika mu gihe wagize adoption plénière yes donc no kuvuga ngo hahandi mu nkomoko biba birangiye sawa biba birangiye ni ukuvuga hariya ntacyo baba bagipfana hanyuma urumva yuko hariya mu gihe bibaye birangiye bibaye bicitse asigara yegukira uba amwibarutse ivyo rero umwana aca asigara agira uburenganzira donc les droits
zisanzwe zigenewe abana mu rugo abandi bana bose ni ukuvuga mu isanzwe uburenganzira bugenewe abana donc harimo gufungura harimo kwambara harimo kwiga harimo kuregwa neza ku buryo buhagije mbere noneho hariho n'iyindi ntambwe ikomeye cyane rwose hariho gutorana ni ukuvuga ngo uwo mwana aba avutse ngaho hantu agira uburenganzira cyo kimwe n'abajya abandi bose abahasanze cyangwa iki ni ukuvuga aratorana k'uyo muntu amboneye diforme nta n'uwo ashobora kuvuga mu gihe habaye iyo adoption ikurikije amategeko biciye mu nzira zose amategeko asaba ni ukuvuga ngo nta n'ushobora kuza avuga ngo we ngo ntuvuka ngaha si ba onkre b'umwadobuse si bene wabo si iki n'iki ntawe ushobora kuvuga ati uyu unyasonga kuko donc iyo byaciye mu mategeko impapuro ziba ziriho zose biboneka ingene byagiye birakurikirana none rero amategeko akingira mwene abo bana uko mu kubaha iyo stati y'umwana mu rugo mu kubaha iyo stati y'umwana yavutse hanyuma ko rero amategeko asanzwe afise ingene asanzwe akingira abana nyene abana ni ukuvuga ko nawe nyene abaye umwana donc aca asigara akingiwe n'amategeko nk'uko n'abandi bana bose bakingiwe n'amategeko murakoze cyane neza jewe numva umengo deja jewe hari akantu numvisemwo naho narisanzwe ariko ndabyakiriye mugabo kumva biri accentuwe n'umuntu w'amategeko numva kandi bimpaye umunezero kuko ni ukuvuga ngo iyo wagize iyo adoption plénière non seulement ukingiye wa mwana mugabo nawe ubwawe urikingiye ako niko nshaka kubwira abantu badopta abana bagatinya kuja kubikora kubera ko hari umwambaro umenya kubera ari uko wambaye ibintu vya adoption biri complexe sirutungaho iwacu baraguca intege barakongorera uri umuntu rero hari igihe ugira ubwoba kuvuga ati none uyu mwana ninamwandikisha ejo akabika ibandi par exemple canke ejo nk'ubu jewe hariyo umuntu yigeze kugenda niyanabwira jewe aja kubwira umuvyeyi ngo hajya rero ngo Merine ngo yibaza ngo ujye mwana ngo nuwe wenyene ngo hajya ngo mama wiwe ngo aramukurikirana ufise ikibazo cyane ko wowe izo ngorane utarimo ni ukuvuga ngo rero ivyo vyose iyo bihuye udafise umutima ugumye cyangwa utavuga ati jewe nariyangaje azoba icobaye yarafashe ingingo wala uca usanga rero utwo tuntu tuje turaguca intege ukumva woreka ariko rero gituma mvuze nako kantu karandyoheye ndashaka kubwira ahubwo abo bantu batinye kubikora ahubwo aribo bibujije ayo mahirwe yo kwikingira kuko urumva mu gihe hoza umuntu aza akugana aza kumenasa wowe iyo adoption plénière warayigize ubifise byose ni kuvuga uramutsinda kubera yuko hariho nuko tutabihereye ku ntango hariho intambwe umuntu agira intambwe procedure yego kugira ngo azorinde ashikira iyo adoption kugira ngo ushikire iyo adoption kugira ngo ushikire uko kwibaruka burundu ubutibungenze hariho intambwe urasaba ugatwarinda ukagira irekwe n'ibise bikaza oya nta gise wumvise reka hariya hari ibintu rumwe bwo mwikiranye hari ikintu physique mugabo deja ubuzi aho giheretse none urazi gutunga umwana umwaka wose uvuga uti ejo canke hirya yejo hariho umuntu hariho umuntu ashobora kuza amaba munyanya urumva si cyo kimwe na wa wundi afise inda avuga ati uyu ni gwanje ntawoza akubwira ngo umwana wanje kuko ari deja ari mu nda yiwawe ariko wowe wibungenze samuweya gwanje bitari gwanje ni naco gituma reka metre abantu benshi batinya no aratinya kubera kutamenya we yumva umenga ninaja muri processus nteshuwa none biragenda gute
Bon voilà, mu bisanzwe rero nuko nico gituma kumbure kino kiganiro kirashobora gufasha abo bantu b'umutima mwiza mugabo bashobora kuba biyumvira ati none est-ce que je peux m'engager, est-ce que bizogenda gute. Bon mu bisanzwe nkuko turi kuri televiziyo iyo guhana iteka mu by'ukuri muri kino gihugu aho tubona aho igihugu caciye muri byinshi, hari abana batari bake babuze abavyeyi bivanye n'intambara, hari n'abandi bagumye bakiriko baritwararikwa kubera nyene bavutse mu gihe c'intambara, bavutse mu gihe c'amikoro make n'iki mugo ashobora kubona umuntu akavuga ati eske kajya kana mw'ibarabara nose akagira impuhwe akagira imbabazi akavuga ati eske vraiment je noshobora gufata ingingo kubahuka yuko kajya kana nokabwira ngo ingo ndakujane muhira. Ni ukuvuga ngo rero ugasanga barafise ivyo bibazo, barafise uwo mwitwarariko mugabo batabonera inyishu. Mu vy'ukuri amategeko arakingira yaba uwakiriye umwana akamwibaruka biciye mu mategeko adoption legal, yaba n'uwo mwana nyene nawe nyene agakingirwa kubera nababwiye yuko uyo mwana atagira uburenganzira nk'ubwo abandi bana bose bafise mu rugo. Wowe kumbure warabivuze mu biganiro biheze, wowe wibarutse uwo mwana muri ubwo buryo ata wundi wari ufise, ata wundi muryango wari ufise. Mugabo mwumve iyindi scenario nk'akarorero, ni umuvyeyi w'umumama asanzwe afise abandi bana cyane n'umupapa asanzwe afise abandi bana mugabo akavuga ati impande y'aba bana afise ndashaka gushiramwo n'uwundi. Bisaba yuko uyo muntu bisaba d'abord kuba yavyiteguriye neza, bisaba kuba yabisiguye neza. Nimba abana biwe asanzwe afite baba bamaze gukura bakuze, bisaba yuko baba bagize inama z'umuryango, nico gituma bakamwemera. Nico gituma mu bisanzwe uru rugezo bisaba inama y'umuryango. Ni ukuvuga yuko haba ku burezi kugira ngo wemererwe kurera umwana, donc bisaba inama y'umuryango, umuryango bakakwemerera. No kuko kuvuka rero naho nyene hari aho biba ngombwa yuko eske umuryango ibi bintu wabibwiwe bavyumvise, donc ainsi de suite. Nuko yuko nk'abantu baba basanzwe bubatse bobo birumvikana yuko hategerezwa kuba habaye izo ntambuko z'imbere aho bavuga bati eske muravyumvikana, umwana ntagiye guca asubira kuja kugira ingorane, ntavuye mu kibazo ikinya hama ntagiye kwinjira mu kindi kibazo n'ibindi. Mugabo nagenda mbwira yuko ni iteka cyane gose ku muntu Imana iba yarahezagije d'abord uwo mutima, kuko tuvuze ivy'uburyo n'ibindi bindi, hariho abakunda kuvuga bati ntihatanga umutima. Hariho umuntu ushobora kubona nka wa mugani wa mugore wa mutamakazi w'Isarepta yafashe utuntu dukenya yari afise tukaba twatanga, nka wa mugani wa wundi yatanga agashikanwa mu shengero mw'ituro, agatanga utwo yari afise twose hanyuma Yesu akamutangaza. Donc niho haho rero hatanga umutima. Nuko rero abo bantu baba bafise uwo mutima w'impuhwe, nukuri gufata umwana wabona yuko ubuzima bwiwe buriko burabafuti, buriko buranyerera, hanyuma ukamurokorera ubuzima, ukavuga uti uyu mwana naze jewe ndamwititse, ndamwiyanditseko, ndamwibarutse, kandi amategeko aramukingiye. Biba ari ibintu by'iteka cyane rwose, kandi nibaza ngo nta gikorwa ciza gisumba kurokora ubuzima bw'umuntu, ubuzima bwiwe bwose, kuko kwibaruka umwana muri ubwo buryo ni kurokora ubuzima bw'umuntu, ubuzima bwiwe bwose. Ubu muhaye iteka, ubu muhaye ikibanza mu muryango. Wa mwana atarafise umuryango ararosa umuryango, wa mwana atarafise izina ararosa izina, wa mwana atarafise aho azotorana aho arabira ararosa, wa mwana atarafise aho akurira mu rugezo rw'abandi bana, donc gukurira mu bandi bana ararosa aho akurira mu bandi bana.
donc ni ibintu by'iteka cyane rwose, ni ibintu by'ikimazi, mbega ushobora n'ibintu hariho akajambo ugeze gukoresha mu kanya kandi ukunda kugakoresha. Ni ibintu by'ingenzi. ari igihe genda byiyumvira nkabura izina ndabiha urazi igituma mbega jewe ndiye kugira ngo Imana impere iryo toro, hanyuma kandi impe kubahuka ku bya front kuko erega birateye ubwoba. Nabwiye abantu narimeje kuvuga nti hari impuzu umenya ko ibera ari uko uyambaye ahubwo metre hari ibintu nyene tuvuga mugabo dans le réel ugasanga ubwoba ntibubura. Rero urumva uragira ubwo bwoba nka kugira wari ubivuze ati mbega niyangaje, mbega ndamwakira, mbega kandi nukuri ndabatera intege ndarababwira nti iyo wumva uyifashe ucyo usaba n'umukama nema yo kwihangana n'inema yo kuba wikomeze ku mukama, kuko uko wa mwana akura niko noneho ahubwo nayo ama inquiétude umuyagira, kuko urumva wa mwana azokenera ibibazo nibyo twaherako, hariho inyishu utazoshobora kumuha kuko atavyuzi. Hanyuma namankuza kubwira abantu nti ugerageze kumuha turo pake ushobora kumuha, kuko hariho icyo udashobora gushikaho. Ntushobora gushikaho umwumvisha ingene uwamubyaye yamutaye. Ico ni igikomere kiraho, ari umukama wenyene atoza umuntu kubana naco. Urumva umukama amutoza kubana naco. Rero iyo ugize Imana mbi ugasanga hari ahantu woba warasamaye gatoya, yandi rero umwana acagera avuga ati jewe nico gituma ntarose bya bintu. Urumva rero iyo pake yose iyo ndayifashe asanga umukama yaranyizeye jewe akumva ko ivyo bintu bishobora ncambura izina ndavyira. Rero murumva yuko baradusiguriye nukuri wowe ufise uwo mutima shitani ntakunyage uwo munezero wo guha uwo mwana ico kintu cyose, kuko urumva rega metre utabikoze umwana amaze gukura ariyumvira akavuga ati none ego nivyo mama yaranyakiriye, yarantoye, yarankuye mwibarabara, yarampaye amahirwe yo kwiga, yaragize gute, none ni kubera iki nawe atampaye ubwo burenganzira, atanyiyandikishije quelque part ni ya sentiment de rejet icigaruka. Rero urumva nibwira ngo twagikoze ico kintu nukuri umukama yo tubashisha tukagikora afo. Uvuze ikintu gikomeye ariko nacyo nyene amategeko afise ukakingira. Uravuze uti ego yarantoye, yarankuye mwibarabara, yarandeze, yaranyigishije, ati none ni kuki atanyandikishije. Misanzo ni kimwe rero twavuga ari vyiza yuko twonatandukanye, kandi byose mu bisanzwe ni vyiza, byose ni vyiza, bivana n'ingingo umuntu aba yafashe. Donc hari umuntu afata ingingo yuko yibaruka umwana akamwibaruka complètement, ni ukuvuga akamuha amahirwe no kuzana umutorana mu gihe bikenewe, mu gihe hageze. Ariko rero amategeko ni meza. Jewe ndiko ndiga amategeko harageze umwanya numva nshimira Imana cyane gose, numva mpimbawe cyane gose, turiko turiga ibintu nyene wasanga ntari mfitiye umuco namba, ntarinzi ingene atari byo nibaza, mugabo nkaza mbona umuco. Ego vraiment ngomba kuvuga kuco kijanye n'uburezi tutelle misanzu icuvuze c'umuntu yakira umwana akamurera, akamukuza, akamusomesha, hanyuma ntamwiyandikeko, navyo nyine amategeko arabitegekanye. Ni vyiza rero yuko abariko baruvuza kino kiganiro beza bagafata ingingo avuga ati jewe mpisemwo iki, ntihagire abo hava biburanya mu mutima, kuko bivana n'ingingo umuntu aba yafashe. Niba rero ico kijanye n'uburezi rero amategeko agitegekanya uku gukurikira. Umuntu arakira umwana, nkuko nabivuze bivana n'amasituasiyo atandukanye. Ashobora kuba ari umwana atagira abavyeyi, donc yirutwuza ata abavyeyi afise. Ashobora kuba ari umwana afise abavyeyi mugabo bakaba batabishoboye, badashoboye gukuza umwana canke kumurera. Ashobora kuba ari umwana afise
abavyeyi mugabo amategeko atemerera gukurikirana umwana aho tuhahagarara gatoya ico nari guhava ndagishikako nari ndakizi mu bihugu byo hanze bigatwumva amaze kurama amadocumentation n'ibindi ukabona ati uyu muvyeyi par exemple no alcoolique uyu muvyeyi aragwaye arafise problème mental umwana bagaca bamujana muri nyirere canke mu ma maison d'accueil iyo marerero amafarina none ngaho iwacu birahari ego cyane birahari donc ivyo bita interdiction les parents interdits byavanye n'ikibazo uyu mupaha afise ego amategeko arategekanya yuko abana batagwa mu mporero kumenga nakuryoheye bose uko jewe nari nzi yuko par exemple nari nzi ko ico kintu mu gihe coba gishitse jewe nkabona hari igihe tuvuga nk'ubu urabonye iyo situation ugasanga wewe uvyiyumviriye nk'uko weko bitubwira ati umuntu ahitemwo ikintu yavyiyumviriye neza ugasanga ugerageje kwiyumvira ugaca usanga wewe nta bushobozi ufise bwo gutora urya mwana mugabo yari muri iyo situation ariko uravuga jewe nk'ubu sinari nzi ko uwo mwana ushobora kumutabariza ego birakunda mu gihe nyene ufise ibyerekana neza ufite ibyangombwa byose mu bisanzwe umwana ashobora gutabarizwa n'umuryango wiwe donc umuntu wo mu muryango akavuga ati ndabona yuko uyu muvyeyi vraiment ntibikunda hanyuma agaheza amutabariza mu muryango kugira ngo mu muryango kameme bakonstate iyo eta y'umuvyeyi yuko mu by'ukuri umuvyeyi ageze aho adashobora kurera umwana hanyuma mu muryango hagaheza hakaba inama y'umuryango mbararara bigaca mu maprocedure yose kumbure tutokwirwa turadevelopa ikiganiro tuhava dusanga gifatiye uwo mwanya musa hanyuma arashobora no gutabarizwa n'igihugu donc igihugu ni ukuvuga ubushikirizamanza le parquet irashobora yonyene gufata ingingo yuko umwana kanaka umuvyeyi kanaka akugwa ko ububasha bwo kurera umwana hanyuma umwana agahabwa igafata ingingo ko umwana ahawe uyundi muntu canke irerero canke kubera bamaze gukonstate yuko le parent ari muri eta idakunda ni ukubera rero ubwo burezi rero niho nashatse kugaruka ubwo burezi muri ubwo buryo butandukanye tutadevelope bwose ni ko uyo muntu yakiriye uwo mwana aramurera gushika ikibazo kiba catumye amwakira kihavuye ico kibazo navyo nacumva dufate nk'akaroro mu gihe ari umuvyeyi amategeko yakuye ko ibanga ryo kurera parent interdit birashika icatumye bamukora ko amabanga kikahava dufate nk'akarorero ni umuvyeyi afise ingwara yo mu mutwe donc urabona ni ingwara ishobora gukira donc wavuze nk'izo za alcoolique arashobora kuba desintoxique hanyuma agasubira mu buzima busanzwe ni ukuvuga yuko ca kibazo la cause d'interdiction cabaye leve mu gihe rero cahavuye wa mwana aca asubizwa mu muryango urumva yuko wa wundi yamwakira wewe igikorwa aragishonje aragihejeje kandi iteka niryo hanyuma hari n'abo bana rero baba bakiriwe bakaregwa n'uyo muntu mugabo atashatse gushika kuri iyo ntambwe kuri urwo rugezo rwo kubadopta ni ukuvuga ubwo burezi nabwo nyine burakingiwe n'amategeko kuko amategeko avuga yuko umurezi arakira umwana umurezi arakira umuregwa canke umurerano nk'uko amategeko imvugo bahinduye mu kirundi bavuze umurerano n'umurezi donc uwo murezi rero arakira umwana akaba afise
obligation yo kubungabunga ubuzima bw'uwo mwana arinze aba yamwakiriye cyaciye muri ya procedure yose tutiriwe turadevelopa akaba yamwakiriye akabikundirwa amategeko akabimuha yuko amurera aba afite obligation yo kumukuza yo kumuha ico cyose umwana akeneye umuvyeyi ashoboye ndongeye ko ashoboye donc il est capable puisque hari nabo tuba twibarutse usanga hariho aho udashika hariho wifuza harico wifuza kumukorera ugasanga uburyo bwawe donc mugabo umuvyeyi aba ari kararera uyo murezi ategerezwa kurera umwana akamuha ibyo ashoboye kumuha byose hanyuma agategerezwa kumurera gushika agakura ushobora kubwira uti none umwana akura ryari amategeko ategekanya yuko umuntu akuze aba afite imyaka tombozi 18 babonye gatari 20 ngo 18 ngo mugana oya 18 ni cyo batubwira ngo umuntu arabaye majeur sinzi ko ari cyo baconsidera hanyuma mugabo ni kiweri mengo 20 no mume byo rero katera mu bisanzwe umwana akuze umuntu akuze aba afise ce qu'on appelle 21 révolu no kuvugira révolu no kuvuga yuzuye neza apana haburamwo umunsi apana haburamwo ukwezi dufate nk'ubu nk'umuntu ashobora kuba yavutse mu kwa gatandatu urumva mu kwa mbere k'uwo mwaka twebwe tuba tuvuga ngo afise imyaka 10 n'ungahe 20 21 mugabo atarashikana za tariki zitanu z'ukwa gatandatu yavukiyeko au vu de la loi ntabarakura aba akiri umuregwa nubwo yuko rero amaze gushikana rero iyo myaka akaba amaze gukura au vu de la loi uburezi buca buhagarara asigara swate amufasha abaye ngaho agize iki mugabo les obligations z'uburezi ziba zamuvuye hanyuma les droits z'umuregwa nazo ziba zitanguye ucuvuga uti ni vyinshi mama nyinshi mugabo cyo nokubwira coco ni cuko umurezi kuko urumva yuko umwana aba ariko arakura aba ariko araduga umwana ashobora kuba afise ibintu vyiwe donc swate byo mu matungo y'umuryango cyangwa iki umurezi ategezwa kubibungabunga afite obligation yo kubungabunga amatungo y'umuregwa y'umuregwa cyangwa y'umurerano y'uwareze hanyuma umurezi arafise obligation yo gukoresha ayo matungo kubigirira ikimazi umuregwa iyo rero habayeho gusesagura amatungo y'uwareze birashobora no kuba mu biheza bigatuma uyo murezi atakaza uburenganzira bwo kurera uwo mwana donc ni byinshi n'ahari byinshi jewe numvise l'essentiel kandi nakuyemo ibihimbara umutima wanjye kubera yuko hari igihe umuntu aba afise ubwo burenganzira bwo kuba umurezi yabuhawe n'umuryango dufata hanyuma rero agaca icyo wari uvuze nk'ubu nimba uwo muregwa ari nk'imfubyi ugasanga ni imfubyi mugabo basigiye nk'urupango mu ntare zabo wa wundi rero agaca yikika mu kiza kubera ko ari umurezi agaca yiha uburenganzira noneho ya myaka twavuze ikazogera kugera wa muregwa atakintu na kimwe asigaranye hama ibyo bikaba abari iruhande baraba bakavuga bati none ko ari se wabo none ko ari nasenge none ko ari mukuru we none ko ari wamureze urumva ugasanga twararavye wa mwana ajanwa mu magogo ntaco twakoze rero je urumva twabaye abarorerezi b'imvura kimaze ubu rero ikintu kiremesheje umutima wanje nuko numvise ko mfise uburenganzira bwo gutaka
mu gihe ico kintu nokibona. Yes. Reka ndaguhe nakubwira n'ikindi rero kugira ngo uryoherwe gusura. Uno munsi niyemeje kuryohera. Urazakungurira agafana. Ikindi shongerako mbere noca mvuga nti ndabishe abavyeyi bafise abana bareze kumbure bariko barabakorera ibitarivyo. Nivyuko umwana arezwe ku bintu vyiwe kubimwegukira arafise uburenganzira bwo kubikurikirana amaze gushikana imyaka yo gukura amategeko ategekanye. Arafise uburenganzira bwo kubikurikirana mbere ku buryo nibaza ko hariho abantu benshi batabizi. Ubundi bwo hariho nk'uko bivuze ababa bama batakambiye abana batazi yuko umwana iyo akuze n'amasezerano biba byarashitse bakamusinyisha ashobora kuyasubiramwo. Agashobora kuvuga ati ahanye siniyumviriye neza, ahanye nari ngira umuregwa, ahanye sinari bwakure, ahanye nari moto. Ibi bintu turabisubiyemwo. Ico kintu rero kirakomeye cyane gose. Donc iyo umwana yarezwe akaba yamaze gukura, iyo ashobora kwerekana guprova yuko uwamureze yamukoreshereje ibintu vyiwe nabi, arafise uburenganzira bwo kumwitwarira imbere y'amategeko no kumubura. Ndagiyeho cyane gikuru rero muri ko muratwumviriza bacoci bacu, nibwira ngo ni kumenya aho ugarukiriza, kumenya mbega je m'engage comment. Voilà. Donc mfashe ingingo y'ukurera gusa hanyuma cyane mfashe ingingo y'ukuba umubyeyi urumva. Hanyuma wamara kumenya ingingo wafashe, wa mwana uko agenda arakura mugiranira ikiyago. Nibwira ngo ni byiza ko na wa mwana nawe amenya mbega uri umurezi w'igihe runaka canke uri umuvyeyi burundu, kugira ngo wa mutima ntuzokomereke cagiye kuri ya myaka bwa burezi n'uburegwa bigize gutya bitandukanye. Ni ukuvuga ngo twige kuyaga n'abo bana, twige kubasobanurira, tubabwire mwana nakurose mu buryo ubu kandi nakwakiriye mu buryo ubu, nzogeza aha. Ivyo ntegekanya ntegerezwa n'amategeko nibi, uburenganzira wowe ufise n'ubu. Voilà. No kuri ico onya c'est très important, biri capital, kugira ngo ubwo umva kenshi umuregwa je urumva nkuko wabivuze, je nuko nyene turi twenye naboza mu nyuma bagaca basanga ni mabuce ibyo bago. Urumva iyo ari mu bandi nibaza ngo biri complex gusumba jewe ndijenye. Urumva ubu nitwe nawe nivyatwankira nitwe nawe. Nico navuze n'uzoza mu nyuma ariko arakura asanga yarakonsolize quelque chose, amusanga muhira. Mugabo urumva wa mwana mu gihe yaje asanga abandi, hanyuma bagaca bakura na babandi yahasanze. Kuko je nabonye umengo hariho akantu dufise nga kataragenda neza ko kuyaga n'abana. Ariko ivyo ni itegeko dutegeza mu bundi bwo kuyaga n'abana. Ariko turabempoza. Donc nazanye umwana uravukana. Oya ivyo ntibikunda. Oya biraba kenshi kandi cyane. Nikosa. Mugabo abantu ntibabizi. Ni genre ujya n'umwana ngo ntavyatahura. Mugabo muri burya bwana nyene bwiwe arafise hatahura kugeza. Urumva ntumuganiriza nk'umuntu akoze. Mugabo quand même nawe arafise droit yo kumenya ati batuzaniye umuvukanyi, uyu muvukanyi wacu rero bimeze gutya. Rero nibwira ngo ico je nkuyemwo numvise pe umuntu arafise kuvuga ati n'uburezi bw'igihe runaka canke naho mirwanje burundu. Mugabo aho bica bipfira ni muri communication. Mbega abo vyega bose twababwiye, mbega bamwe badukikuje barabizi neza ko wa mwana namwakiriye burundu canke namwakiriye igihe runaka. Urumva ni ibintu bikwega kuko
bavuga ngo umwana si uwo Yego. umwana ni uw'umuryango umwana ni uw'igihugu Mm. urumva birasaba ngo babandi bose badukikuje mu kiyago kugira ngo umuntu nawe abe libre Yego. yayangajema yiwe anabikore yumva agororoke rero no kuri metwe murakoze ikibazo cya kabiri rero nagishizemo udusukesyo ikibazo cya mbere rero mfise ni iki mbega aho iwacu kubera ko kenshi aba bana batabwa mu mabarabara aba bana bajya mu maruferina ni ukuri kenshi bamwe n'ubufunzi ariko benshi usanga ari abana batawe nkaca ngira ikibazo mbega none wa mukobwa yasama yanjye akayikora akamenyekana hakabaho ibintu nyine bihamya bati urya mukobwa wo kwa naka niwe yakoreye ibintu kuko ntabwo turasaba ko ngo bamutoye muri toilette ngo bamutoye aha yamunize yamutaye mu isashe ugasanga nyine hari ibihamya pe mbega amategeko ategekanye iki igihano kuri uwo muntu aha rero urumva urampindukije nkuye ngaha nyimpereye mu kindi kigwati nere mu kindi kigwati misanzwe ngaho naho tugiye muri droit penal tugiye muri droit penal naho bifatanye n'ubwo buzima bw'umwana mugabo urumva tugiye mu kindi gisata c'amategeko ariko ndakwishura muri rusange ubundi bwo mu Burundi gushika uno munsi gukorora inda birabujijwe ni ukuvuga ko ni icaha mu gihe rero ikintu kimaze kuba ari icaha kiraheza kigahanwa bivanye n'ingene citwa ubundi bwo gukorora inda ni ukwica uba watse ubuzima umuntu kandi kugaca kuba ukwica zo bita wabyiyumviriye wateguwe homicide volontaire donc uko kwica umuntu kwateguwe rero on vie penal mu mategeko y'igihugu mu mategeko mpanavyaha y'igihugu cy'u Burundi bisanzwe bihanishwa umunyororo w'ubuzima bwose urumva mu gihe rero uyo mupfasoni canke uyo mwigeme aba yamaze kuba umupfasoni nako rega nuko biyaka iryo teka ubundi bwo aba yamaze kuba umuvyeyi aba yamaze kuva muri uru rugero aba yamaze kuja mu rundi n'importe uko biba vyaragenze uko biba vyaje mu bisanzwe yategezwa kwakira iryo teka ry'ubuvyeyi ni umuvyeyi nubwo vyagenze kuriya nubwo ni umuvyeyi ubona rero uyo muvyeyi yari ahawe iryo teka n'Imana ryo kwibaruka ryo kwibungenga ubuzima akaba atashatse kugumana ubwo buzima yishe umuntu uwo muntu yishe rero uyo muntu yishe ahanishwa igihano kimwe n'abandi bose bababishe mu bisanzwe no kwishura muri rusange gutyo onye tukumva yuko icyo kintu ni ishano ni ikintu kibi ni ukuri abariko baratwumviriza hamwe byoshika kuko Imana ikora uko ishaka hakagira uwo korokera kuri kino kiganiro kumbere yari afise uwo mugambi mubi yavuga ati jewe aka kantu kari mu nda jewe ikibo hari n'imvugo usanga zibabaje ngo imbanyi ngo atifuza ngo yasanze ngo atwaye imbanyi atifuza ayifuza atayifuza none ko icatumye ayitwara none ni ukuvuga ngo rero nimba hariho umuntu yoshobora kuba agize amahirwe akumva kino kiganiro yari afise icyiyumviro cyo yari akantu kari gatanguye kudodora mu mutwe ati jewe vraiment donc burya ngira bikura buhoro buhoro usanga biduka buhoro buhoro agatangwa akagira umugambi agasubira no kuri ivyo bintu n'ishano akarurira n'abayimufasha rero n'ababa bafashije gushika ku caha kanaka icaha y'amategeko ababa bafashije nabo nyene bamenye yuko bahanwa iyo bamenyekanye iyo umuntu yakoze icyaha kanaka infraction hanyuma bikamenyekana yuko hariho abamufashije gushika kuri ico kintu ku buryo iyo atafashwa atari
kugishikako abo nabo nyene bafise ingene amategeko ategekanya ibihano abahana irevre igihano ntiki mu mategeko baragerageza kuba abantu igihano ntikingana na mwene kugikora vrai mugabo nawe uyo urafise muntu yatanze intererano yafashije yagize uruhara mwiranguka ry'icaha kanaka rya infraction kanaka uyo muntu nawe nyene amategeko aramuhana ico nkundira amategeko arahana mugabo kandi arakinga arakinga rero urumva nahereye ku gihano ico nahereyeko mugabo ubunya ikibazo ncangira ni none ko mu gihe tuvuge yamvuga tudakunda mu gihe uyo muntu yatwaye iyo mbanyi atifuza sivyo kuko iyo tuvuze imbanyi atifuza kenshi abantu twumva abakobwa babandi bataba barubaka mugabo n'amavuktama araba no mu rero umuntu aratwaye imbanyi ntiyayifuza sivyo canke ntibari bayiteguye canke si umwanya kuko nje ndazi ko ari amakouple sinkuru nje ndazi amakouple barazisanga bati no si umwanya wo kuvyara ni ukuri bakayikura rero urumva hari igihe nyene ivyo tubirekera umukama ugaca urengana urumva rero nca mvuga nti none hari igihe par exemple aba ari nk'umugabo akubwira ati uyo mwana ukamuvyara uca umenya iyo umutwara wa mugore ugasanga ntakora ugasanga ni nyina w'abana ugasanga kandi kwahukana hano iwacu urazi n'ingorane wa mugore akagenda agakurayo mugabo vy'ukuri muri we ntiyabishaka kuyikurayo canke naho arasamye inda ni umwana wawe ugaca umuga ati mumura amaso hanze nejo tutakiye niho nasomye ahantu bavuga ngo umukobwa wa 16 ans ngo yatewe inda ndibagiye intara yatewe inda ngo n'umuhungu w'imyaka 19 ngo none ubu ngo abo bantu ngo barabana aciye mvuga umukobwa w'imyaka 16 n'umuhungu w'imyaka 19 bose n'abana bagiye kubana nkaca mvuga ni none amategeko arafise ukuntu akingira wa muntu yatwaye yambaye antregiye atifuza bo ubwa mbere hoho reka ntangwenda kugira yuko amategeko ni meza gose kandi amategeko ubundi bwo bwose lo droit ni ibintu biri droit ni ibintu bigororotse amategeko aca mu bintu bigororotse yerekana ibintu bigororotse amategeko ntafise ntuza kuba ntahengama nta makorosi oya none ikintu kirahari kirahari nuvuga ngo rero kuvuga ngo amategeko akingira gute uyu muntu atwaye imbanyi atifuza amategeko ingena amukingira nuko umwana avutse amategeko avuga ati umwana yandikwa kuri inde yandikwa kuri se na nyina ariko bagategekanya yuko ari se amwandikisha rero bavuga uti atwaye imbanyi atifuza n'ubuzima bwamaze kuvuka n'ubuzima bwamaze kuhaba amategeko akingira yaba umwana yaba nyina yaba se amukingira mu guca inzira y'ingene bitegerezwa gukurikirana mbaye concrete gatoyi reka ngohe nka example jewe ndafise umwana w'umukobwa arafise imyaka 15 aratwaye imbanyi mvuye kubimenya gatumurungika nibarabara oya ntigikunda mu bisanzwe ubundi bwobwo kwa gukingirwa n'amategeko uyo muvyeyi yirukanye umwana wiwe kubera yatwaye imbanyi aba ashingutse aba ahemutse kuri ryabanga ry'ubuvyeyi gukorera ivyo navyo nyene birahanwa ivyo navyo nyene birahanwa umuvyeyi ategerezwa kubungabunga ubuzima bwiwe iyo rero umwana byamaze kuboneka yuko ariko aramererwa nabi kubera umuvyeyi atakoze ico yategetswe gukora umwana mu gihe amategeko abimenye abajejwe amategeko mu gihe babimenye bien sûr puisque ntibarota mu gihe babimenye
donc umuvyeyi bamwobrija bamuha obligation yo gutunga umwana ako kantu nagashimangiye ko kugira ngo abavyeyi batwumviriza inshuti n'abagenzi mu kibano abantu ivyo bintu tuvyumva sivyo kuko hari igihe dukondana wa wundi yayikurayo naho kumbe iyo tukaza kumuba hafi oriye yuko umushira mw'ibarabara oriye yuko umwangaza nibyo ntibiryoshe nukuri pe ntibiryoshe uri nk'umuvyeyi ntibiryoha naho uri umuvukanyi icyo cyeyi uracambara ukumva nawe uragitwara mugabo ni cyo tugaruka hahandi kuri non assistance kuko ivyo ari byo byose wa mwana w'imyaka 15 none umurungitse wewe nyenewe udashoboye kugumbira uwo mwana hayo murungitse bisanzwe tutire turarandira mama yishu umuvyeyi akoze gutyo abonye umwana wiwe byamushikiye gutama agaca amwuta abakoze ikibi gisumba ico mwana aba yarakoze donc ntawe ubasumvye uwundi bose baba babaye bito cyane cyane uyu muvyeyi ababaye umuvyeyi gito ababaye umuvyeyi gito mbere gose ku buryo naho uri kuravyiyumvira nk'umuntu utiriwe urasoma amategeko turaja mu z'amategeko ategekanya uwo muvyeyi ababaye gito nico gituma rero umwana afise ubwo burenganzira bwo kubaho afise uburenganzira bwo gutungwa iyo rero byagaragaye yuko umuvyeyi atariko araha umwana ivajejwe mu matwa des enfants ico kirahanwa gose ico kirimwo donc amategeko ategerezwa guca akingira uyo mwana ashizwe mu ngorane kuko abashizwe mu ngorane amategeko akamukingira amategeko akamucira uburenganzira bw'inge nabaho bw'ivya arekuriwe nimba umuvyeyi amwimya haba amategeko agashobora kugira ati okay uyu mwana atezwa kwanga nimba umuvyeyi yase kumugaburira amategeko akagira ati uyu mwana azobaho gutya azofungura gutya ibivuye ku ruhara rw'umuvyeyi donc kuri parti parent donc rero nuzenya kwicitwa obligation alimentaire canke pension alimentaire donc ni ukuvuga yuko abavyeyi baba bariko barahemuka kw'iryo banga amategeko araheza agaca urubanza akavuga ati wa muvyeyi we utegerezwa guhereza umwana ibi nibi kugira ngo ashobore kubaho ashobore gukura hanyuma hari ikintu wacishijemwo ikiyoka y'abo bantu y'uwo mwana w'imyaka 16 hamwe n'uwo mwana w'imyaka 19 ati none abo bantu bagaca baza kubana rero hariho ku kijanye no gukura rero bose n'abana kandi nivyo bose baba ari abana ariko ku kijanye no gukura nawe nyene ni umuco w'amategeko abantu twobaha iyo abantu babisavye yo umuryango wabisavye nabo nyene bakavyisabira hariho ico bita gukuzwa umuntu arakuzwa amategeko akagena yuko umuntu yakuze atarashikana ya myaka 21 yo gukura urazi yuko mujanye no kubaka umwigeme ararekuriwe kubaka ku myaka 18 uvuga yuko la majorité mu bijanye no kubaka nico gituma ca kindi cyo gukura abantu benshi bagenda bacitiranya umwigeme arakura donc ku bijanye no kubaka ashikanye imyaka 18 amategeko arabimurekurira hanyuma ku muhungu ni imyaka 21 bica bihurana na majorité ya hahandi uvuga ngo rero na wa mwana w'umurezi kuko turacari kuri ca kintu cibanze na wa mwana w'umurezi arashobora amategeko arashobora kumukuza arashobora guhabwa uburenganzira bwo gukura atarashikana ya myaka donc izo bita la majorité anticipée anticipativement amategeko akagena ati umwana yakuze mugabo navyo nyene birafite procedure birasabwa nuwari nko kubijanye rero no kubaka cagiti umwigeme mu gihe yatwaye inda akaba yashoboye gutwara inda naho ataba arashikana aba yamaze kuja mu rundi rwego ya myaka aba yakuze mugabo amategeko abanza gufata iyo ngingo yo kumushira mu bakuze birafise navyo nyene rero procedure birafise aho bisabwa nuko ko rero nk'abo bantu babiri burya
imbere y'amategeko burya barashobora no kubana bose baraheza bagakuzwa mu gihe bakujijwe mu gihe bakujijwe ni ukuvuga yuko iyo byamaze kuba gutyo onye hacaho ya procedure yuko bakuzwa iyo bakujijwe biba ari byiza biba birimwo umuco ariko hari igihe les deux parties nk'abiwabo n'umukobwa bagira bati murimenya bakari nk'aho basa nk'aho baje kumuterera sibyo kubera yuko bitabaye bya bindi byabaye mu muco bitaciye mu mategeko uravye nabi hari igihe wa mwana mutwaye guterera wa wundi aca kubagurwa agakubagurwa afise n'imbanyi ariho haca havamwo na bya bindi na bya bindi hama kubera yuko ata mategeko yamukingiye ugasanga bigiye kurangira na wa muryango nawe umutaye hari n'igihe baca kubwira ati byara umwana dusigira umwana wacu ngaho we nugenda ugaca usanga kubera ko tutamenya amategeko niba rero wowe muvyeyi w'umukobwa wumva ati jewe n'ubundi na kare yikujije kananje ndamufashe akora kutse numva umengo wobishira mu mategeko kugira ngo tugaruke hahandi kuri ya ntambwe yo kugira gute yo kumukingira na wa mwana kameme azogira amahirwe y'ukuregwa n'abavyeyi kuko barahari rero murumva yuko utubazo ari twinshi ariko reka tubandanye rero ikibazo ca gatatu nari mfise ni birashitse umwana aratowe mu buryo ubu canke no mu bundi hari igihe bamutwara mw'irerero canke bakamuha umuryango runaka nk'uko je naciye ndamuhabwa none uwo mwana urumva ni vya bindi twavuga umwana agacishije kuko ikibazo nk'ico gitebako ariko ikibazo mfise ni wa mwana barungitse mw'irerero canke wa mwana barungitse mu muryango runaka ubwo hoba hariho novuga nka ikintu kijanye nka inspection sivyo kugira ngo wa mwana tumenye mbega wa mwana yagiye kuregwa canke yagiye gukubagurwa ko hariho n'ababatora kubw'izindi mvo voilà mu isanzwe rero ico kibazo kirakomeye cyane rwose kandi kumbure vyoba bishika vyoba bibaho ariko urumva ko umwana mu gihe agiye gukubagurwa umwana mu gihe atwawe kugira ngo akoreshwe ibindi bitajanye urumva yuko kiba ari icyaha gikomeye mugabo ingorane rero ikunze kuhaba mbega biramenyekana mbega vyomenyekana gute canke iki mu isanzwe amarerero yose ni arakurikiranwa donc n'amarerero aba akwije amategeko kugira ngo n'ikigo kanaka cemererwe kwakira abana kibatunga birasabwa bifise inzira bicamwo bafise ivyo bategerezwa kwerekana bafise ni dose nini intumbero iki donc bikaboneka neza nande barererwa hehe uburyo buzorera abo bana buzova he kugira ngo leta yihasire yuko abana batavuye mwibarabara canke ngo bagende kumerererwa nabi aho bagiye hanyuma aba batowe mu muryango nabo nyine nakubwiye yuko hariho inzira hariho procedure bicamwo inama z'umuryango canke iki donc amadosiye yabo agashigwa muri sentare y'intango kuko niko bisanzwe bimeze donc niyandikiro dosiye y'umuregwa bisanzwe iyo ari ibyaciye mu mategeko dosiye itegerezwa kuba depose muri sentare y'intango yaho hantu ni ukuvuga rero kuco uri kuravuga iyo ari uburezi bwaciye mu mategeko ikinye nshaka yuko tugitahura kuko ubu nibwo hariho abantu benshi bareza abana reka mvuge ngo kivagamo donc umuntu akabona umwana akamutora akamushyira mu bandi arafungura aragira iki donc ubwo si bwo burezi tuko turavuga tuko tuvuga uburezi bwaciye mu mategeko nyezina umuntu akabyemererwa bikamwandikwa ko yuko areze umwana kanaka uyu muntu afise novuga ngo ivyo ategerezwa
afise obligation, afise ama obligation amategeko ategekanya, harimo kwa kumubungabunga, hariho kwa kumurera, hariho kwa kwakuha. Donc uwo murezi abaye yamaze kuvyiyemeza agafata iyo ngingo afise ayo ma obligation. No mu ma maison d'orphelinat mu bigo vy'irerero naho nyene bafise ayo ma obligation. Ku buryo rero iyo vyamenyekanye imbere y'amategeko, iyo vyamenyekanye yuko uwo murezi atabananje akurikiza ivyo amategeko amutegeka gukurikiza, ivyo yiyemereye wenyene, puisque uburezi ntawubuhatirwamwo. Kuko nababa nirakubwira yuko inama y'umuryango idashobora kugena umuntu kanaka ati ni wewe uri umurezi. Ubushikiriza amanza burashobora kugena, donc le parquet irashobora kugena ati wewe ni wewe uri umurezi. Ariko uyo muntu agenwe afise iminsi ingahe? Afise iminsi 15, niko amategeko abitegekanye. Afise iminsi 15 yo kuvuga aho ahagaze. Akashobora ati jewe ivyo bintu navyo nemeye. Rero ivyo bintu navyo nemeye, iryo banga ntaryo nemeye. Hanyuma mu gihe umuntu yavyase agaheza hageze hakarondegwa uwundi murezi. Nukuvuga ngo rero iyo umuntu yamaze kuvyemera aba yemeye n'inkurikizi, aba yemeye nawo ma obligation, ategezwa kuvuga ati okay jewe rero iri banga nemeye risaba ibi nibi, ategezwa kubikurikiza. Muga atabikurikije rero arahanwa. Aho rero niho Roger afitiye impungenge neza ibigoti. Abantu benshi arakira umwana, sibyo, agaca yanka kumutwara mu buryo bwemewe bw'umuco, sibyo. Rero mu gihe uwo muntu yakiriye uwo mwana, kumwe bavuga ati mukivaga, ntituzi ko ari umurezi w'igihe runaka, ntituzi ko mutwaye ngo umuvyeyi w'igihe runaka. Hari igihe bishika wa mwana ugasanga araje muri uwo muryango, ariko vy'ukuri si abantu bose mugabo birashika, sivyo. Wa mwana akahamerererwa nabi. Urya mwana Roger niwe ndiko ndiyumvira, kuko wanashima burya nk'uko bivuze, iyo umuntu yagize ya procedure yose, za ntambwe zose zo gusaba bwa burezi canke iki, aba yagize urugendo kandi arasigurirwa a chaque fois. Kubera kuba wamaze kuja mu butungane barakubwira ati iki none uracemeye, jewe atwaragenda kubwira kandi barambwiye bati nonesha uyu mwana kuje kumwiyandikishako kushaka kukusavye ubu burezi, uretse ko azogutorana cada twenga mbe mwa ndosije azotorana. Urumva jewe mba numva umengo nta vyari bihari vyotuma abantu biyengera, mugabo ko ari kugira ngo bansigurire neza ibyo ngiyemwe ivyari. Rero barya abana rero bandi barya cenyeji, barya batazwi, barya nibo bariko barantera impungenge. Bajya rero nibareke gutera impungenge cyane, kuko araheza agakingirwa n'amadroit asanzwe akingira abana. Donc droit des enfants iki, donc tugaruka hahandi igituma ndiko ndagishimangira, ukuvuga ngo kenshi babana turabakuye hariya inyuma y'intuze, sivyo. Kandi wa mwana yashobora kurara mu mufurege, yashobora ari n'igihe babibatuka ikizina ntusubiramo akakimuhamagara, agaca amubwira ngo honyene ngo wibuke ngo umufurege nagukuyemwo, ngo wibuke me moje modi. Mumbabarire abantu muko muranyumviriza, iyo ni sujet sensible cyane kuri jewe. Nibwira ngo hakuhenda amaso abantu canke nawe wihenda canke iki, wa mwana wakura muri ya situation, hari igihe umutoteza nibyo uwo muceri n'ibiharage wabimuhaye, mugabo ugasumbaye gufuma arara hajya aronse igitumbura kimwe, mugabo umutima wiwe utari kuraturubikira aho wokiri, aho woruhukiye. Ego barya bana rero nibo jewe numva bamba badacana. Rero ndacensista ko kugira ngo yabivuze metre ati none ubutungane bubimenya gute, ozo tubahuke kubivuga, tubahuke guhanura. Nk'akarorero ntaguciriyemwo, warabonye mu minsi iheze waragiye ubona utu video vyashika ugasanga turasirikiye bakerekana umwana ariko arakubita.
umwana ariko niyo ukirungitse ahantu undi mba numva umpemukiye nca nzapfa kandi nca mfuta mu bisanzwe si byiza guca ufuta ariko umutima ntubyakira ufise umutima uhuha mu bisanzwe urumva kubiraba canke kubibona ntitubibone ngo tuce tuba abarorerezi b'imburakimazi nk'inkuru mugabo tubone yuko ari ibintu biriho mu kibano hanyuma natwe duheze tubone yuko tubwirizwa gutabariza tumenye ko hariho amategeko akingira wa mwana hariho amategeko akingira abana kirazira guhohotera umwana ayo n'amategeko y'igihugu aka n'amategeko mpuzamakungu kirazira guhohotera umwana kandi umuntu wese ariko arahohotera umwana yaba naho yoba ari uwamuvyaye arahanwa n'amategeko naho yoba ari uwamutoye mw'ibarabara akamushira yamaze naho wowe yoba ari ryo mw'ibarabara ndetse n'ubwo mw'ibarabara kirazira kumuhohotera kuko afise ubuzima akingirwa nk'ikiremwa muntu akingirwa nk'umwana naho woba ubonye umuntu ariko aragirira nabi rwose urya mwana wo mw'ibarabara adafise ikimuvuga adafise ikintu bisanzwe muri bwogo twategerezwa kuvuza akaruru deja barya abana babita ngo wa mwana nawe uba waramutoye ukamuha iryo zina ukamuha ubwo buzima ukagira gute hari igihe muhura n'umuntu akamubwira ngo wa mwana ndabigira ngo hariho kategori babashizemwo aricyo gituma iyo tubabona bakubagurwa iyo tubabona ushobora kubona yuko abandi bari ifiriti par exemple kandi abandi basangira n'abavyeyi ku meza mugabo wagenda muri uwo muryango ugasanga wa mwana bamushize ahantu arigunze mugabo kubera ko muri subconscient yawe ari wa mwana donc nta merita kugenda ku meza nk'abandi ni ukuvuga iryo hohoterwa rikaba gutyo abariko baradukurikirana nshaka mwumve ngo amahohoterwa ari kwinshi du plus petit degré gushika au plus grand umenye ko utategerezwa kuvyasista ucecetse jewe pour moi uwo mwana nkuko maître yabivuze nta muntu akugobera kuba umurezi w'umwana wo mw'ibarabara tu es obligé iyo obligation ifise ko wavyaye ko ntawe umuterera mugabo bwa bundi burezi bwo ku ruhande no kuri tu n'es pas obligé nimba ari mu muryango wa mikoro make hakumuzana iwawe kumuturubika kugira ngo aze kuhapfira kabiri yofuma yigumira hariya nyene muri bwa bworo kuko umutima wiwe hari ico utifuza kuko ntacazi naco yabonye rero n'ukuri mwumve ko kandi umwana sesi ni kazoza keza twebwe tuba turiko turarengana uyo mwana uriko uraturubika ntuzi ico ejo azovamwo ni bya bindi rero tuzosanga turonse abavuzi bafise imitima y'umururazi turonke abigisha bafise imitima y'umururazi abapolisi abasoda abafata ingingo voilà kandi ya ngingo wayimufatiye ari umwana azoyigufatira nawe aho warugeze ko agira gute agutwaza akabanga rero nibwo tubivuga umengo biroroshe ce que touche l'enfant touche la communauté kandi urumva wowe uri kurarengana mugabo nivyo bindi twavuga byo gutorana ni quel héritage uri kurasiga derrière toi c'est ça rero ikindi kibazo turiko turagana kubicagagura ku musozo si ku musozo ubwo turiko turagenda turabirembera jewe nararonse umwana muri ubwo naragize procedure zose nkuko twabivuze naho tutabivuze ko cyane no kuvuga jewe nari naramwifuje naho igihe yaziye sinari ndabirimo ni igihe nyine Imana ngira yavuze ati reka ndabigukorera rero nca ndatangara narakangutse kuko jewe nari nibaza ngo biri automatique gucuronka ngo burenganzira ariko amategeko arafise ukuntu atunganijwe nka kurya twabivuze mugabo akabazo n'ubu ngifise ni mbega ni ntabanduka iyo ngingo canke kubera ko ivyo bibazo bidahura n'abantu benshi ngira ngo nta bidodogo ariko novuga nta myidogo canke amaplant tuvuge neza ko yo bidodogo tumeze je ndashima ko nageze aho ndabironka mugabo le temps que ça a pris nabonye ari ndende cyane mbega birashoboka ko ujya mwanya bawugabanya umwaka wose n'ukuri ni munini donc umwaka baguha utunze uwo mwana utaratangura procedure hama watangura procedure naho imanza ni zibiri babanza kumurokonesa ko uwo mwana yatawe urumva irwo n'urubanza kandi urubanza rugenda nk'izindi manza zose si emergency si urgence nuvuga ngo bifata
ya procedure jewe byaranyarutse da je bizwa ko byanyarutse ariko byatwaye ndibuka ko namuhawe amaze umwaka kameme iyo dere nini none ni ntabanduka iyo ngingo canke birashobora okay musanzwe ingingo ijanye no ku na adoption ni ibintu bikingiye ni ibintu bikingiye rwose ibisanzwe ibijanye n'ubuzima bw'umuntu ni ikintu gikomeye cyane rwose muri uko kuba ari ikintu gikomeye cyane rwose rero amategeko acagerageza kubikingira wowe ushobora kuba ubona muri iyo procedure ubibonamo intambamyi ukavuga uti iyi procedure ni ndende ni rero biraruhisha mbere ndetse ugasanga uri kubaza uti hari nabo baba bagira ikiciyumviro hama bakabivamwo kubera bicakure ntaguciremo tukiri ngaho jewe ndazi umuntu yarambwiye ati nukuri je ntavyo noshobora ati wewe vraiment uri intwari arambwiye ati weho ugira n'Imana rimeze kuno urumva nawene aramufise ariko wewe deja afise abana bakuru akavuga ati urumva barabanza bakantuma abana banyemerera akibikini akumva iyo procedure ni ndende ati hama bakantuma ukora iki ugira gute urumva yavuga ati wowe ukora n'akazi kazwi ati urumva jewe nisumamwo biragoye ingene ntibamwemera biragoye n'ingene ndabidefanda donc source de revenu ntizifadika ati kandi je numva iyo procedure ni ndende ifata igihe kininiya mu bisanzwe amategeko wavuze uti mbega iyo ngingo ni ntabanduka canye bo nk'umunyamategeko reka nakwishe nk'umunyamategeko ngira icyo washaka nta mategeko bavuga yuko ari ntabanduka kuko ingingo zose zifise ingene ziba zaragiyeho zikagira n'ingene zihinduka n'ingene zivaho donc procedure y'ingene amategeko ajaho n'ingene amategeko asubirwamwo iyo procedure irazwi kandi irahari ngo rero nta ngingo n'imwe iri ntabanduka ihari ariko ico womenya ni kimwe mu gifaransa bavuga ngo pas de fumée sans feu donc iyo haramutse habaye kuba hafashwe ingingo kanaka nuko iyo ngingo iba ifise impamvu ibifise igituma yavuye ibifise igituma babifashe gutyo ibifise igituma bafashe yuko haba urubanza rwa mbere hakaba urubanza rwa kabiri hakagira iki bisanzwe nakubwiye yuko ni mu myitwarariko w'abashyiraho amategeko ni umutwereko w'igihugu wo gukingira ivyo bintu biba bibaye kuko wumve ko ari ibintu bidasanzwe yuko umwana kanaka donc imigenderanire yaho yavutse y'umuryango yavutsemo yuko icitse hakaba havutse imigenderanire ahandi hantu wumve ko ico kintu kiremereye cyane rwose niyo mpamvu rero amategeko aca agikingira mu kukigumisha kugira ngo ntihagire ubupfukwa gikora ntihagire abantu babijamwo ngo babijamwo nk'ukwiryohera cyane nk'ibintu batabifatiye ko ingingo batateye ku mwanya nuvuga ngo uwo muntu bamuruhishe kugira ngo yumva agaciro k'ivyo bintu niyo azaja gufata ingingo niyashika aho iyo ngingo ifatwa reyeroma amenye ko byamugoye mbere noneho pendant la procedure kabara akaryo kuguha umwanya umuntu wo kwiyumvira kuko yoshobora kugira ibishobisho umuntu ashobora kugira ibishobisho agashobora kugira ati urya mwana vraiment ngira ndamwadoba akavuga ati urya mwana dowe akamutera impuhwe ngira ndamwadoba akanakuryohera cyangwa ugasangana umuhungu wari ufite abakobwa mugabo rero uyo mwanya baguha wo guca muri izo procedure ni umwanya wo kumwakira ni umwanya wo kubona utunenge two nimba ari umwana akuze ni umwanya wo kuyumvira wo kubazwa ibibazo byose baba banyi babagenzi baki ni umwanya wo kukudekuraja urumva kugira ngo ntubijemo murabishoboye uko ntaguciriyemo
bon ndabitahura ariko kuri nyene kubibamwo bigira ubundi buremere nkaca niyumvira nti none par exemple jewe nari umukozi wa leta namaze uwo mwaka wose mvuze umwaka donc ntafise uburenganzira bwa mituweli kuko nta dokima nari mfise ntwara muri mituweli none basi uvyemere ko ari le temps réflexion prendre vraiment une décision radicale wabitahuye none basi niba ari umukozi wa ntacyo bakiramufasha ko aba yemeye iyo ntambuko ntacyo bakiramufasha kugira ngo basi atezurirwe yego bo voilà nari nakubwiye nti rero nta ngingo ntabanduka ibaho ingingo zose zirafise igituma ziba zafashwe zirafise aho ziba zavuye hama bakavuga bati iyi ngingo turayifashe kubera iki n'iki n'iki nuwe ko rero ingingo bimwe mu bituma ingingo zihinduka nicyo twokwita plaidoyer hari aba plaidoyer ku ngingo kanaka bakavuga bati akameme ibi bintu biraremereye iki kintu kirakenewe iki kintu kirakenewe ko gihinduka kiragize burya nkaho wewe wamaze kubibamwo hanyuma ukavuga uti vraiment abafati ingingo barakwiye kuraba ingene bokorosha gatoya nk'ubu bishitse hakagira abandi babibona nk'uko n'abandi bakabibona nk'uko hanyuma iryo jwi rikazoteba rigashikira le décideur uranyumva iryo jwi rikazoteba rigashikira le décideur hanyuma ugashobora gusanga noneho no mu bafata ingingo usanga hariho umwe muri uwo byaruhishije cyane waciye muri iyo nzira akavuga ati birabereye yuko borosha gatonya mu isanzwe ibi by'intu zenya byo kubyara byo kwibaruka muri ubwo buryo adoption babigoresha cyo kimwe n'ibya divorce ivya divorce muri no myaka biriko biroroha bariko baravyorosha gose mugabo je mbere bari kuvuga ngo nivyo bari gukomeza bari kugumya gusoma kuko procedure and divorce ubundi bwo uko imeze uko yategetswe kugenda uko amategeko abitegekanye hategetswe kuba izo nama z'umuryango hategetswe kuba uwo mwanya nk'uko hariho amezi bategekanya bakavuga bati ni mugende uraza uragiye mu mwihwezo muzogaruka hakaba umwanya munini wo kuzorindira yuko ugaruka aho muracabanaga kugira ngo barabe yuko wa mubano baba abantu baba bya bintu babihebe kameme canke bibaruhishe ubuzima busubire basubira bavuga bati none ngibi bintu vraiment tubayemo imyaka 2 imyaka 3 none reka tubihebe urumva canke mu muryango ugasanga habaye approche mu muryango babantu babumvikanishije babahanuye nukuvuga ngo intuzenya muri ico gihe intumbero ni yo gukingira la stabilité familiale kuko ivyo gusambuka kw'imiryango ivyo kwahukana n'ikimuzwe ni mu gihe ubuzima buba bwase gose ico naco c'intuzenya ca adoption igituma bashiramwo mwako kantu kuko umera nk'ababigumishije ni ukugira ngo iyo ntambwe uwo muntu afashe ayifate yabanje guca muri ayo makuba byabanje kumuruhisha yarose umwanya wo gufata ingingo kugira ngo wa mwana burya birimwo mu by'amategeko atekereje kugira ngo akingire wa mwana kugira ngo wa mwana ntaje kuba ahantu batarose umwanya wo kumwitegurira ngo azohavure yaje mu bishobisho voilà donc ni aho rero ariko rero hamaze kuba kumbure amajwi yabo byaruhishije benshi hanyuma kumbure abafata ingingo bakabona yuko iyo procedure yogabanywa gatonya kugira ngo dufate nk'icyo uvuze cyo gutezurirwa nko ku bijanye no kuvuza umwana umuntu yamaze kwerekana kameme yamaze kwerekana uwo mwitwarariko wo kurera umwana wo gutunga umwana naho
ingingo itarafatwa naho bikiri muri procedure bikiriko birakorwa yuko nk'akarorero habaho ingingo mfata kibanza yingene umwana abaho, yingene umwana avuzwa, yingene umwana ashobora kwandikishwa ku ishuri. Ico kintu umva ko ari ikintu c'ingenzi, ikintu c'akamaro. Ni ikintu c'akamaro rwose. Rero naza yuko kino kiganiro cacu tuzogira amahirwe yuko kumbure gishikira bari abantu bafata ingingo bakumva ko hariho umwitwariko wa mwebwe abavyeyi badasanzwe bo mu rugo rugo. Turiko turagana ku musozo kubera yuko ibiganiro byacu twagiye ibibazo nagenda bivangavanga, ariko nibaza ngo bagage ikwiye ku murezi n'umuregwa, nibwira ko twayitanze ku mwana n'umuvyeyi, nibwira yuko tuyitanze. Rero bantu b'Imana, je n'ubu nguma nsemerera abavyeyi bashobora kunsanga bansanga inbox, kandi nabo nyene bakambwira bati twumva umengo dushaka kubivuga, ntibiteye isoni. Ntabwo biteye isoni, ntabwo biteye isoni kurokora ubuzima bw'umuntu, gufasha umuntu kubaho, ntabwo biteye isoni nabo. Ntibiteye isoni, kandi uwo mwana wibwira ngo uriko urakingira mu kumuhisha ukuri, ahubwo uriko uramwica kuri kumuvuna umutima. Nibwira ngo rero n'ubu je ndacasemere naho nzoba umwe amapetetre mabuja wanje ariko arigirwa imbere, birazogera igihe amfashe niyasanga nkibasha ngishobora kuvuga. Mugabo hari utuntu wewe ucamwo tukagufasha gufatira ukuboko uwundi muntu azohaca inyuma yawe. Nk'ubu jewe hageze umuvyeyi nokumva aronse uwo mwana, aronse ubwo burenganzira bwo kumuvuza kubera ko navutse, noryohewe. Menye ngo iki kintu cyaratezutse, menye ngo hari umwana yaronse uburenganzira, yabaye mu burenganzira bwiwe pleinement nk'uko yabwirizwa kubibamo, kubera ko hari intambwe nateye vyonjohera. Rero tugana ku musozo tumushimira maître, yagerageje kuduha umuco, yagerageje kutubwira kugira ngo tumenye ingene tubibamo, mugabo kandi tumenye na engagement dufata. Ntufate ikintu mu bishobisho, ntufate ikintu kizogaragara kukuvuna no kukuremera, ahubwo wowe uvuga ati jewe uyu mwana nemeye kumugurira amakaye, jewe uyu mwana nemeye kumugurira impuzu, jewe uyu mwana nemeye ukunuku, kugira ngo mu mpande zibiri zose mworoherwe. Mwavyumvise, ushobora kumva ikindi kiganiro, ushobora kutugereza ijwi kure, hamwe muri babandi twifuza bafatinge utabare udufashe gusemerera ushikane rino jwi kure. Ushobora kuba wari wifuza kumenya amategeko, na jewe nabisigurira, na jewe mfise ivyo nzi, kameme harimo utundi tuntu mbanyemwo, sinagumye kuri hahandi nungurujwe mw'ishuri. Donc birafasha, kandi iyo tuzi uburenganzira, iyo tuzi ibyo dusabwa, n'ubuzima muri communauté mu kibano buraryoha. Rero iki kiganiro dushaka ko twagifasha umwanya munini, ariko nuko byari ibintu nkoramutima. Muradufasha rero mu kufyonda basonda kwisabone s'abonner, partager, share, donc mu commentaire, kuko mu bisanzwe ikintu nk'iki inye kirubaka. Hanyuma wewe ugize ijya commentaire, hariho undi muntu acavuga ati nk'ubu nk'akarorero hari nk'abantu bashobora kuba bafite témoignage. Niyo témoignage wowe ntibyashobotse yuko kamera igushikira, mugabo ko iki kiganiro ukibonye ugaca ufata iyo témoignage ukayandika, nimba ifata 10, 10, 20, 30 ukayandika, iyo témoignage yawe ntanaguciriyemwo. Ushobora kuba udashaka kuza imbere ya kamera, mugabo ugashobora kwandika, ugatanga suggestion, ibyiyumviro byawe ukavuga, nihabura uwo gafasha. Mbere noneho urashobora no kubuzi n'umwana ubuzima bwe buriko burahohotera. Ubu twavuze ikingirwa ry'umwana, ubuzima bw'umwana butezo gukingirwa. Nukuri umwana wari wese, yaba umurerano, yaba umwana ari adopte, yaba umwana asanzwe abayeho gutyo mu kibano, muri societe, ubuzima bw'umwana ni ubuzima bwo gukingira. Mu bisanzwe tuvuga tuti ubuzima bw'umuntu abantu babivuga neza ati nikatihaba, mugabo iyo hageze ku mwana, kubera iki bashimika gose ku mwana, kubera ni wa muntu wewe ubwiwe
atigwanira atikingira uyo muntu rero donc afise ubwo buzima buri fragile ari mu babangamiwe nico bituma n'amategeko mpuzamakungu ashira abana mu makategori y'ababangamiwe bakingirwa ku buryo budasanzwe kubera kuko wewe n'ababishoboye ntashobora kwikingira n'ubu nk'ujya mu wigeme wawe urabona kuko ukundangana aho ageze ntashobora kwikingira ntashobora kwigwanira mugabo wewe ufise obligation yo kumufasha yo kumugira neza ngo rero mw'abantu muriko muratwumviriza dukize ubuzima dukize ubuzima dukingira ubuzima nimba hariho aho wumvise canke aho ubona mu kibano umwana ariko aramererwa nabi canke n'undi muntu ariko aramererwa nabi ntube umurorerezi w'imburakimazi fata umwanya uvuga uti jewe ibi bintu ntavyo nemeye n'ukuri ibi ntavyo nemeye donc usemerere hanyuma gutyo ube urokoye ubuzima ube ufashije yuko ubwo buzima bw'uwo muntu buheza bukabandanya neza ngira niho rero ariko urasozerera uhamagarira abantu kugira commentaire uhamagarira abantu kugira sabone nayo ifasha iki ifasha yuko ibindi biganiro bikurikira uzoguma uzurabironga uzozubona mu gatelefone kawe canke ku mashini yawe uzozubona gakorokeye kadodo gacuvuga uti okay iki ni ca kiganiro iyi ni ya televiziyo Axia Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima iteka ryawe duharanire iteka ry'umuntu mu mpande ziwe zose hamwe umuntu n'ukuri agira iteka umuntu abeho ahimbawe turi muri iyi domene y'abana babeho bahimbawe baronke ivyo vyose amategeko abategekaniriza mu gihugu cyo mu kibano tugira iteka turisangire turisangire kubera ni vyiza ko iteka risangirwa ribagwanje rikabagwawe iteka ryacu tukaribamwo nuko ukwemera kuvyara ubuzima twizera yuko mu kumenya amategeko mu kumenya ibidukingira hari ubundi buzima bugiye kuvuka bwagukiwe busagukiwe mwarahezagiwe naho gutaha mwabonye ko twironkeye metre kandi nibaza yuko atwemerera nawe ufise ikibazo ukimubaze arahari akikwishura cyane gose murakoze cyane murakoze gose mwadukurikiranye